Nakanyamuneza akomeye cyane ngaha muri ikomine ya Muhanga, ikomine nziza cyane tuzinanye kuva rutangura urugendo rwo kugarukana Burundi bube koko igihugu cy'amata n'ubuki. Ndanezerewe cyane kubona n'Imana turi kumwe, kuko mbaye ngishika ngaha cyambona urugori ruricapuye kuzuba, zerekana yuko Imana ihejeje kuvuga iti turi kumwe. Aha rero Imana turi kumwe, tuyishimire cyane kuko yaratuzuriye igihugu cyari kigeze habi. Ndanezerewe cyane, hanezerwa ko muri iyi ntara ya Kayanza ata komine n'imwe tutakoranye turiko turondera kugarukana igihugu cy'u Burundi. Nico gituma nzi yuko ngaha kubasigurira imigabo n'imigambi ntibinduhisha, kuko byose twabijenavye kuva dutangura urugendo, ubu ni ukwiginana gusa. Kandi gashima ko Abanyakayanza uvuze imwe bumva gatanu. Ndahiriwe jewe mugira mutore ngo ndabarongore murabumva gatanu uvuze rimwe. Kandi ndanezerwa nuko mugiye gutora uwo muzi, no kuvuga yuko uwo mwubahuka mukamubwira ibyifuzo byanyu, kuko umugambwe CNDD-FDD ico twaharanira muri byose kwari ugushiraho leta ishingiye ku mategeko, leta yubahiriza umwenegihugu, leta irongora abenegihugu bagakora ibikorwa atakarenganyo, umwe wese agakora ibyo akora umutima uri mu nda. None rero turahiriwe cyane ko Imana yadukuyemo shetani. Erega abarundi twese twari twarabaye abaja ba shetani,
tuba abanyamacakubiri, tuba abantu bafise inzankano kubera shetani, gushika naho twibagira yuko turi abarundi, tukibona ko turi abahutu, abatutsi n'abatwa. Abo twarayaze ndumva bagowe, nico gituma shimira iyo Mana izigira duha umutima wo kuza turayaga twumva tugowe. Nico gituma tudahengeshanya kuzokwama dushira Imana imbere. Mbere ndagambire mu migabo n'imigambi je nitwaje, ingingo ya mbere nzoshira mu ngiro ni yuko Imana izoguma ifise ikibanza ca mbere muri iki gihugu cy'u Burundi. Birahimbaye cyane kubona imigambi ibaho igahiganwa hanyuma abarundi bakitoreramwo. Hariho abanyamigambwe biheza bibaza yuko abanywanyi babo umenga nabo bafise mu mifuka iwabo, abanywanyi babo batoye uwo mundi mugambi ugatumenga babibye amajwi. Noneho rero dufise imigambi itomoye, turazi neza ko abarundi bose abari mu migambwe yose n'abari mu madini mu mashirahamwe n'abatagira imigambwe bose turazi ko bazotora CNDD-FDD kuko dufise imigambi myiza cyane. Twinezereze turyoherwe kubera iki? Kuko twiha. Ntihagire umuntu azosubira kudutara gusega, ntihagire uzosubira. Kugira rero twihe dukura amaboko mu mpuzu. Muribuka turiko turahabuza demokarasi no gufatwa harapfa. Ubu rero tugira duhabuza ubuzima bwiza
mu barundi bose. Kandi rero twebwe abagumyabanga ntidukorera abagumyabanga gusa, dukorera abarundi bose, kuko umwe igihugu twese turi umwe, umwe arwaye twese turatugwaye. Muri mwese murabona umuntu yemera gupfa n'inzara ngo tumuhambe, apfuma yemera akaza kuvyiba bakabimutsindako. Nakagambye ko afise ubumuga dutegerezwa kubitaho. Erega niwabona wabaye impumyi, natwe Imana kiduha amaso kugira tumubonere. Uje atagira amaguru, twebwe kiduha amaguru ngo tumubonere kiye. Uje muzobona tumva, Imana yaciye iduha amatwi yo kumva kugira tumwumvire, tumufashe nawe umuntu mubandi, kuko ni ikiremwa c'Imana. Handitswe ngo ico cose bakoreye umwe muri abo nivyo bagikore. Bane ba mama, dukore gushika aho bajya batishoboye nabo tubagira abantu. Abanyamisiri barigeze baja kubatumira, bomowe n'inzara bagenda kurondera iyo two kurya turi mu Misiri, baca baja b'abanyamisiri kubera inzara. Ubu ufise inzara uca umuja. Genda musome muri Bibiliya umugani wa Esawu na Yakobo. Esawu yarashonje aza gusenga Yakobo utwo kurya. Yakobo acamubwira ati muko ndatuguha bazi ubwo bukuru bwawe. Esawu ati nakareje ubukuru sindaburya, nyihera utwo kurya gusa ndagutwara. Umwezagira bari kuja kuri Esawu, utuja kuri Yakobo, niwe yaciye Abayisirayeli, na Yesu niwe yamukako. Kubera iki inzara agatera ka Esawu kwaheri mwiga mwumva ngo bene Esawu ngatuvuga tuti bene Isirayeli. Nico gituma amavuriro dutegereza gutabara amagara y'abantu guhera ku mutumba gushika ku gihugu. Ku mutumba hazoba itabariro ry'abagwaye kugira ngo uwo muntu ajeje amagara y'abantu ku mutumba abe ariwe azotabaza kw'ikomine kugira bazaniruse habaniha imujane mu bitaro. Oza biga amashure, tubigisha ubuhinga. Ubigisha rero sivyanindi wejeje amashuri ukamara kurondera ico wokora ukakibura. Uzokwiga ubona ico ugiye kuzokora. Hamwe wejeje amashuri tuvuga uti naenda kuchapa kazi. Sitaje kuona shomeri hapa. Kuvugaruka ruzovuga ruti nasoma ili niwe bose, sisome ili niwe ombaomba. Mwese tuje ku mashuri twigishe umutumba wose, nta mwana wo kwiga kilometero 5, umutumba wose uronka ishuri shingiro. Hanyuma namwe atazotora ikibazo cyo mu mwaka w'icenda tuzobigisha ubuhinga nabo nyene baronka urupapuro rw'umutsindo rungana n'amashuri bazarize. Reka katariwe gatetse kandi gakokeje. Niba utaje reka kibazo ca leta turaza kwigisha ubundi buhinga kandi tukaguha urupapuro rw'umutsindo wabitsinze ukatuja kubikora. Ubu turamaze kubona iyo biva, dutegereza kuba dufise ubuhinga. Igikurikira rero tumaze kuronka ubuhinga, duca rero turondera agafeza kazoduteza imbere, kazodutuma twikenura no gukora duhingure itunga kama Imana yaduhaye. Nibwo butunzi dufise. Ubutunzi bwa mbere Imana yaduhaye ni twebwe nyene, nico gituma mwumva shimikira ku magara no kuronka ubuhinga. Ndabishimikira ko cyane. Ubu mutahe tumaze kuwukomeza Imana yaduhaye ikaturemuko, duca tugenda yo guhingura wa mutahe Imana yaduha. Ni isi, ubutare n'agataka, n'amazi, n'ibirya biti, n'ivyatsi byose. Rero mwari muzi ko imiti y'ikizungu iva muri ibi vyatsi tubona ngaha. Kubera tutarabimenya ntitubimenya nyene. Nico tuzokwigisha abahinga bazi guhingura imiti, bahingure iryo tunga kama dufise rivemwo vyose. Imiti have mu byo twubakisha, have mu byose. No kuvuga iki mwumvise mutegereza ko munyiteka ko nkundi ndaye ko ngumangaruka ku nzara. Ubu cyangwa nambazi buye ndababwire
nihaba hariho umuntu ashaka kugira urucuruza rudahomba, urucuruza rwa mbere rudahomba ku isi, ihinguriro ritarigera rihomba ni ihinguriro ry'indya. Mwari muzi ko hajya mugiye kurima mugiye guhingura, hajya mu murima hajya ni ku ihinguriro, imashini ukoresha n'igasuka. Tugira dutangure gukora guhingura, duhingure uburimyi. Abarimyi mwarabonye twaratanguye kubaha imfashanyo, nubwo ingurane utazoriha usubiza mu mwimo. Birahimbara ibaze umuntu aguhimbura akakubwira ati genda wimbure, uzosubiza yonyene mu nyungu wimbuye, mu musesekara wimbuye. Amakoperative murabizi, miliyoni 10 ku mutumba, murazi ico zimaze. Naganambye abakozi ba leta arya maramba ku mishahara n'umutare wanyuma muziganije, barya bakora muri ryo mashirahamwe za NSS na za ONPR, nabo n'abakozi banyu bajeje gutunganya iyo mitare mwabahaye. Mugabo umengo no munsi n'imfashanyo babahaye kandi ari amahera yanyu. Ibyo rero bigiye guhinduka, kandi baraganabwire ibyo ntibiraba abakozi ba leta gusa, n'abakora mu yandi mashirahamwe no kubakingira nabo nyene babone kazoza kabo. Hariho abandi bakozi bato bato n'abantera ikigongo, abafundi bari hasi no hejuru turanga. Iyo mukomerekeye kwishaniye barabavuza. Ubu tugiye guhimiriza abakozi amashaniye ko yagira amahasirase kugira ngo barakire namwe mukomeretse muvugwe, kubera nimwe muca mwivuza kandi muri ko murondera inyungu yiwe. Abakozi bato bategereza nabo nyene gukingirwa. Umubona arwaye shaka gasaba ngo taha rero uzogaruka wakize. Urazi gufata umuntu agukorera gutekereza ko kurya uri ku kazi uhembwa, hanyuma wamara ngo tutazogaruka wakize. Abakozi bato nuzofata ingingo zikwiye kugira bakingirwe nabo. Mwari muzi ko gukingira gusa abasirimu? Oya, gukingira bose nababwiye ni dukeneye uko Uburundi, abarundi bose bamukanyamuneza, yaba wishoboye n'utishoboye. Abagabo n'abatamakazi batangigira abuzukuru bavomera amazi, dutegereza kubafasha kuko turabuzukuru babo. Mwibaza ko hari ibindi migambi ibyo byose tuzobikorana. Mugaje cyo ndababwiye rero, jewe muntu wenzabera komanda mwiza, kandi mugende mubibwire nawe mu yindi migambi, mubabwire ko nzabera komanda mwiza. Abo tugitangwana urugamba ndazi yuko mwese muzi ko je narishiririye, naciye hose nta namwe ntagiye kwiga kugira ndabe icoko babwira ngo twese tugira akanyamuneza turoranirwe mu gihugu. Jewe rero nsanzwe ndi ngabo ishiririye mu kurwanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu. None ko barinze bari kubipeta rya generale garimwe ntabishoboye, none ko nashoboye akagoye se numva ivyo vyoroshe. Rero ugiye kuba komanda wanyu mwiza ko tuzinanye, sinzobarya bikunde kuko muzoca muri akabo mutamura turiye kubera murazi. Gutwagwa n'utazi nawe nyene si vyiza. Umuvire mwiza n'uzi n'amaziwe nawe nazo zikamumenya. None ko jengira Imana ko muzi, jameni tukachapa kazi, turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese nta kizotunanira, turi kumwe. Urugamba rero ndabwire mwese mumenye ko muntu we kugira ngo ndabereke ingene turonka ubuzima mu gihugu cyacu c'amavukiro, tugende twese turi urunani rumwe, mu gifaransa bita tirailleur. Reka umwana n'umwasi yitwa ubukene. Hariho rero ivyitso vy'ubukene, hariho ibiti ivyitso vy'ubukene. Muzobana n'ivyo birirwa kw'ibigara bicaye bajya n'ivyitso, bajya n'abazi bacu kuko bakundana n'ubukene. Umuntu wese adakora n'umukunzi w'ubukene, kandi ivyo vyitso vy'ubukene rero tuzovyirukako. Mwabuba abantu ngamanuka ngo tuzobasongako, abantu bakunda ubukene tuzobasongako. Batonone baca baza kutwiba ivyacu, reka babashonje bazoca baza kutwiba, ntituzobemerera. Tuje hamwe twese
tugire urunani duhana imitwe gushikaho Burundi kizoba igihugu koko kuko Imana yacanditse mu gitabo cyayo yuko ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Birashoboka, birashoboka. Umwe wese aza n'ubuhinga bwiwe, umurimyi aza n'uburimyi, umworozi ubworozi, umubaji ububazi, ubufundi ubufundi. Twese ntihagire n'umwe asigara. Umuhunga buhumbe muga dukore iyi si tuyihingure gushikaho itugirira akamaro, twese tugire umunezero muri iki gihugu. Birashoboka mugabo dutandukanye. Nababwiye ko turiko ubu n'ubutumwa bw'Imana guhingura isi. Imana yaduhaye umutahe iduhatwe bw'ubuzima bwacu, none hasigaye ko dukora ubwo butumwa, turangura ubutumwa bw'Imana. Kuko nitwakora Imana nayo tugatwara ikibazo cya mbere izoca iduha akavura keza, hanyuma bimwe dukikije byose usanga bimeze neza. Ewe Burundi warahiriwe, bufise ibidukikije byiza. Reka turirimbire basi, imbere ni heza cyane.